dose zitandukanye sentare nkuru ya hariya yamaze guhamagara Joan Laporta inyuma ya dosiye yiwe na Barcelona mu kwa kane 2025 Barcelona bandikishije uwo bita Daniel Olmo Joan nako ni Javier Tebas aja mu itangazamakuru yerekana uburyo Barcelona ngo idafise uburyo bwemewe bwo kwandikisha Daniel Olmo. Barcelona imwitwarira muri sentare yanyuma imanza zananiranye hariya muri ya liga muri gasambura manza hariya ngo ati kuki none Javier Tebas katwinjira gushika naho ivy'ubutunzi byaca bishira ku mugaragaro. Burya dossier naho haheze igihe kinini benshi twayibagiye ngo mugabo hariya muri TAD ntere bwahere TAD yahamagaye Javier Tebas aramubwira ati tuguhaye iminsi 10 utuzanire argument zemeza ko ivyo wavuze ari vyo ataruko naho uraja mu bihano bitari munsi hagati y'amezi 2 n'umwaka ategona kimukora murinde muri Liga. Ngoko bivuga ngo le président de la Liga aura 10 jours pour représenter des arguments en faveur de la divulgation d'informations et de données économiques concernant Barcelone en avril 2025. Atafise iminsi 10 yo gusigura no gutanga fact z'ivyo yavuze ku butunzi bwa ekipe ya FC Barcelona mu kwezi kwa kane kwa 2025. Ukwezi kwa kane kwa 2025 tukugarutsemo abantu baribuka saga nyinshi zabaye. Muribuka bwa mbere Daniel Olmo na Paul Victor bandikwa bakandikwa kugeza genekezo ya 31 kwezi kwa 12 2024. Kumaze guhera nako mwaka kumaze guhera muribuka ko bagiye muri Super Coupe d'Espagne ya muri Arabia Saudite mu kwa mbere kwa 2025. Olmo atarandikwa ko demi final yaronse amakuru ko yanditswe demi finale bamaze gutangura kuyitegura bakina contre Bilbao. Muribuka ko Afrique yaravuze ati nubwo amakuru tuyaronse muri mood ya match Olmo nitwari twamara Tribunal Administratif du Sport hariya muri Espagne. Rero erega nayo ni tasi rero nyuma yaho uribuka ko hagiye araba Brad Offer hagati y'uburyo Barcelona igomba kwandikisha abantu bakinyi mu gice cya kabiri cya sezo kuko Tebas we yanavuga ngo amategeko navyemera ko umuntu yandikwa kabiri muri sezo. Uribuka ko kiriya gihe Olmo yari yanditswe nyuma y'imvune y'igihe kirekire y'umugabo azwi izina rya Andreas Christensen. Hakaba na polemique zivuga ngo bashobora ko baramwobrije kwemera ko imvune w'izomara amezi arengana kugira ngo bikunde bandikishe Olmo na Paul Victor. Nyuma yaho baravuga ngo igice cya kabiri cya sezo ko Christensen yagarutse muzobandika bigenze gute. Ino TAD niyo yavyinjiyemo. Benshi bavuga ngo hamwe sezo yohera bano bagabo batarandikwa bonabuzwa guparticipa muri zimwe mu nkino zo mu giseruka y'igihugu ko batazoba bafise licence yemeza ko abakinyi ba Barcelona, licence y'akazi muri make. Nyuma yo twagiye turabona amasena arakomeye muri Espagne avuga ati abona abakinyi bagomba bakina ku nguvu. Hacaduka kuvuga ngo senari yaturengeye twebwe nka Liga kuko nta fact baraduha. Uruka ko vyageze naho Barcelona ivuga ngo reka turekera Liga basi baja musha by'umupira w'amaguru muri Espagne baravuga ngo ni mutume mudufasha twebwe Daniel Olmo na Paul Victor bandikwe iwanyu bakini nkino zitegurwa n'ishami ry'umupira w'amaguru izo muri Liga navyo tuzomenya uko bigenda. Nabo barababwira ati nico bakunda mugomba kubanza mukitatura na La Liga ni abemerera natwe tuzogira gute tuzobemera kuko La Liga yavuga ngo nitwe dufise ububasha bunini kuko champion itanguye biriya bintu by'amarojisema y'abakinyi n'ibindi bigiye bitandukanye n'ibintu vyo kuraba ibijanye na fair play financier vyo kwandikisha abakinyi urabona ko biri freka iwabo. Nyuma uko izo saga zose zari zaraheze kugeza muri avril 2025 ni Tebas yadutse ari prononce aravuga ko n'ubundi Barcelona economiquement idahagaze neza mu bijanye no kugura abakinyi kugira ngo izo nabandikishe yabaguze. Avuga vyinshi ku bijanye na situation financière ya Barcelona. Barcelona avuga ngo wewe nimba dufitanye ingorane mu bijanye n'uburyo twandikije abakinyi niko kagenda uvuga ko scenario yakurengeye n'ibindi ntiwari wo mwanya mwiza wo kuvuga ko n'abakinyi tugura tutari capable yo kuba twobandikisha. Ibaze ko ivyo bintu byose yabivuze yirengagije ko ari equipe y'umunyamategeko Joan Laporta.
uno munsi jewe ndaraba akaguma kari mu gihugu ca Espagne mu bijanye n'umupira w'amaguru nkabona ntinyamara zino ekipe zibiri ziraganje sino yaba zari zifise inguvu zibaye nk'iza Atletico de Madrid canke nk'urugero rwa za Atletico Bilbao shampiyona iba yarafuswe ntituba tukivuga ko shampiyona muri Espagne ikomeye kabona munsi nakafise ijambo aravyuka akaja mu itangazamakuru akavuga ivyo ashaka ukumva n'uwa Barcelona yavuze ivya Real Madrid nibikuraba ukumva n'uwa Real Madrid yavuze ivya Barcelona ni buwe nta kintu kimuzi muri iyo organisation kugira yo mugabo bitwa Javier Tebas mbere yari yarigeze kwisohorera avuga ngo jewe ndi umufana wa Real Madrid ndi umukunzi wa Real Madrid agera ahantu akaja mu itangazamakuru akavuga ati yamara Barcelona mu bubiko bwabo haragaragara nta mafaranga bagira bagomba kumushira mu butungane uno munsi sinzi ngo aracacuditse na Real Madrid buke ko no mu mwaka weze na Real Madrid nayo yamwidogeye akavuga ngo hari ivyo twari twemerewe canke twakagomba kuba tweshika ko agira tuburabuza umugabo bitwa Javier Tebas uno munsi rero jewe mba ndaba nkavuga ni gute uyu mupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne ucisanga ufise abarongozi bameze nka Tebas kumva yuko uno munsi ekipe itari capable kuja ku isoko ry'igura n'igurisha vyakagomba kuba biri muri bo bikamenywa nabo komsa hagize uwuhirahira agakora akarenga ayo mategeko bikamwagira mugabo uno munsi wese kuja hagaragara ukavuga ngo ubutunzi bwanaka uno munsi nkawe wo kubaza ukavuga ngo ubutunzi bwa Landry naho ugomba ukabubuza ubutunzi bwa Landry bumeze nuku ntashoboye kuja gukora iki niki wamaze kumena amabanga wamenye amabanga yanje washize hagaragara kandi wayamenya ataburenganzira bifitiye uno munsi rero je ndaraba Espagne ibinda bisanisha na kuriya kuntu Real Madrid iratsindwa eji kaja mu myidogo kuri Real Madrid TV Barcelona iratsindwa ukumva havuzwe ibi nibi ejo Javier Tebas aravyuka kumva yovuga ibi nibi kuri Barca cyo kuri Real Madrid ni championnat tout simple muri mwako kajagari nuko yagiriwe amahirwe gasanga izi ekipe zibiri bafize no munsi Barcelona na Real Madrid ziravuga au niveau mondial gusumba ikindi kintu cyo cyose bigatuma twama tubona ngo championnat ya Espagne imeze neza sino arakanu yarakwiye kubiryozwa nyene arakandi kadeta buriya kari muri nodosi ino dossier Barcelona mwumva ukuntu vyakurikiranye buriya Tribunal Arbitral de Sportas niyo yuguruye icitwa enquête nyuma yuko buri ino dossier yarigeze kubiri muri TAS irayirojeta yari yabaye classé sans suite mwumva ukuntu amatariki yakurikiranye hari inama iheruka kuba gerekezo rya 26 kwezi kwa gatatu hari ku munsi wa kangahe igerekezo le 26 le 26 mars yari mu ndwezi uno munsi turi 30 le 30 30 ni hari kwa kane hari mu ndwi heze kwa kane le 26 hari kwa kane hari kwa kane nivyo niho FC Barcelona yasubiye kuronka inkuru ko nyuma yuko runo rubanza TAS yari yarigeze gusa n'iruheba ariko hagacaba inama genekerezo rya 26 ukwezi kwa gatatu basanze ino dossier atari yo gwebwa TAS yaciye yugurura indi enquête niho haniciyiza kuvuga ngo tugwaye iminsi 10 yo kwisigura kuko ino yari yabaye rejeté le 21 novembre muri 2025 donc mu mwaka weze gerekezo rya 20 nari mu kwezi kwa 11 TAS yari yabiravye n'ibindi ravuga ati ibi bintu Barcelona yitwariye umugabo ko yaje iby'ubutunzi bwabo niki baca barabiheba mugabo bivuga ko le 26 habaye inama iyo nama rero vyayivuyemo nivyo bitumye no dossier basubira kugira gute basubira kuyivyura ino nama basubiye kuyivyura bivanye nuko muri CSD ya sentare yigera guruhusha Barcelona ko kubwira ngo Tebas yavyanse ego ariko abana ba Espanyol Barcelona agenda mukinisha baki uribuka ko banditswe na sentare bari abaki iriya CSD y'ubwayo ngo yararavye isanga ari kirego cadepojwe na Barcelona itariki 12 ukwezi k'umunani baravuga ati ibi ntibigomba kugira gute ntibigomba guhebwa basubiye kuvuga ngo nimba muri CSD baradepojeyo
twebwe muri tase tugasanga urubanza twararuhevye ariko kandi tukabona ko rwa rubanza rwasabwa gucibwa kuko CSD yo ivuga ngo twebwe ikirego dufise bareze Javier Tebas nica amakosa agera kuri 5 donc ivyaha bitanu si ikicaha conyene cuko yagize yashize hanze ivy'ubutunzi mugabo ni ivyaha bigera kuri 5 tugira gute tumurega acasanga nabo rero barakoze n'amaravuga ati hari ibintu twahevye hatase kumbure ejo canke igihe twabona urubanza rusubiye kuvyuka cyane ko ruri muri CSD reka dusubire turuvyo rero no kurindira turabe ko Javier Tebas atanga no vango bambwiye ati wazana ivyemeza ko ivyo wavuze ari ivyo atari uko nawe bivuga ko ashobora guhabwa igihano kiri hagati guhagarikwa hagati y'amezi 2 n'umwaka ateka ko nakimakora muri Liga erega niyarezwe gusa umugabo witwa Tebas niyarezwe gusa na Barcelona hari nishamwe bita urirongoye shamwe gitwa Senaf ni abbreviation yitwa Miguel Galan ari mu badepoje ico kirego muri CSD bavuga ko Monsieur Javier Tebas Medrano mu mazina yiwe yose swati yo kwisigura kezwa canke bimwagiriye yabikoze ataho uburenganzira bifitiye agano nivyo urumva ko uno mugabo ikintu bita umunwa camuvyutse kiramukwegera ambwe ati sigura ivyo wavuze utisiguye biraza ko bibonekana ko ari ugutibanga no kumena ibanga ubwo rero ibihano biragufata reka turinde turabe inyuma y'iminsi 10 niki Javier Tebas aja gusobanura muga hari usigaye mbona abanye neza na rapport kiyagihe bari abanye nabi pe ariko nurega nyuma yaho Madrid yagira mwataka bizwi kari yajyamye ko kuri kiriya kintu c'abahagarikiza ati Madrid nireke kwiriza hagerigiye avuga ati ndatewe isoni nk'umufana wa Real Madrid no kumva ko equipe yanje sigaye irondeza ivyitwazo hirya no hino ngo abahagarikize bayijyamiye n'ibindi nivyo reka turindire muri dusa nk'abasozera mukanyi saa 5 uraza ko kumwe nawe mu Giswahili se yari nabonye abatabaniye gahunda bayishaka naje ngiye kwicara ndabimasha DRC igomba ikina na Jamaica mu rukino rumwe rushobora gusubiza Congo muri mondial mu munyajamaike nagiriwe amahirwe yo kumenya n'umugabo witwa Pinok abandi ntibabamenya liste niraje abona bakoresha line up ishora kuba Ria Sifise de Cordova Raide liste yasoze oya ntirasohoka si saine oya ntirasohoka ariko probably baza kwatakisha witwa Kadamart